maze ntegura ijambo ryo ku munsi w'Imana. Abantu barakeneye ijambo ryo kuba mu buzima bwo muri mpembe. Haleluya. Manze ndabe mu Baroma narabonye ijambo ry'ubuzima. Abaroma igice 8 ku murongo wa mbere. Ego umutwe w'ijambo uravuga ngo ubugingo bwo muri mpemu. Ahambere ngo umurongo wa mbere ngo nuko rero ngo none haba ari muri Kristo Yesu ngo nta rubanza ruzobatsinda. Haleluya. Kakabiri karavuga ngo kuko kingera ca mpemu w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ngo cacunguye ngo singanzwe n'icangera c'icaha n'urupfu. Urakoze data, urakoze nyine icubahiro, muhabwe icubahiro. Muvandimwe wacu. Ego. Alo. Ego Kaburungu niho nibereye ndiko ndarya ijambo. Ego ndumva nkumbuye ingo ingo dusangire nakayi ingo. Sawa. Sawa nena Yesu. Mwarahezagiwe cyane. Hari impano Kristo wanguza maraso yawe nikicavuguru ziyo mpano Kristo nuwanje manzo terabaye. Jambo ry'Imana rirahambaye cyane. Pastor. Ego karibu Kaburungu. Ni mpare kweli. Nasendurira moto. Nasendurira moto. Yesu agira neza cyane. Turagatebe. Yes, mama pastor nawe. Ari. Aya mama pastor karakorera ku kirere kijanye na finance. Ariko agikorera ko gose. Mukarasatira inoti mugabo mama pastor. Azindutse kuza kuraba intuze iraho sima yavuye muri Zambia. Yego kweli. Je gusa pastor kweli. Mugikinzanye kwereza ibibazo kweli ibibazo nyabaye. Eba kumengo na maekizame. Ibibazo ndi mumengo na maekizame. Je sinavyita ibibazo ahubwo nyiganira numva. Jewe nyene kimeza haba ku kazi. Ni noma. Yo abagenzi bose banameze ko. Muhira ho usitse ni as. Uraza mukore wanzi ngena ameze. Yego ndamubona. Kakwabu arandeveze. Oya kurembeje gute? Izina ni ryo uribagiye kaje nabahezagiye. Izina ni ryo muntu gakwaba arandeveze. None bimeze gute? Jewe kwere ndarenze ufashe kweri. Nanje ufashe ko nyene kwiwombi. Je kintu kimwe gusa nakubwira. Burya umuntu ntiyaremewe ibibazo. Ariko ni kubera ko abantu batarabitahura. Muga nimba tuzi ko Kristo yapfuye akazuka. Yego. Akazukana intsinzi. Abantu habira basiga. Yazukanye inki? Intsinzi yazukanye bwari ubuzima. Yes. Amaze gupfa ngo yapfanywe n'ibyo bibazo byose. Kuvuga nibi byose mbona bya madame byose yarapfaye. Byarapfuye. Nukuvuga ngo kwa twakiriye ngo Kristo. Burabe muga byabaye burabe kwere ibyazo byapfuye. Umviriza Kaburungu. Ngo nukuvuga ngo uri muri Kristo Yesu. Ngo nta rubanza zo mutsinda. Uranyumva? Ukaba warakiriye Kristo muri wewe. Ariho nkuke muri byo bibazo byose. Rero nakubwira. Hamagara Imana. Ngira gute? Ijambo ry'Imana rivuga ngo mpamagara nanje ndakwitaba. Nukuvuga afete Imana uyihamagaye mu bibazo iraza ibivivura. Ngo kandi ngo nkwereke ibyikinje. Nibyo amaso yawe atigeze. Ibyo byose bivyikora uyihamagaye. Neza cyane. Ego muti bashomogane mu kirundi ngo utazi umutabunyako. None
arawunyaka oya mugabo nk'abantu bakijijwe uwo muti ukoresha ariko nuguhamagara Imana niyo kwitaba ndetse yanakwereka ibyikinze solution y'urugo ni wewe nyene n'umugore wawe ariko nta handi nuguhamagara Imana yo mwijoro kuyihamagara kwe sawa sewe mbere burya nako ndabandanya iyo mwasiliveri nako ndabandanya kwe gusa nayo kugira ngo ndakubwira ico kibazo mugoro mba mvuye gaha ndose umuti yego nta kibazo wandisuwe mbere we bikorereko uzobona result Imana guhamagara Imana abaso nzoyihamagara pe n'ukuri nzoyihamagara hamwe havura yumbi kwa none Kaburungu ahubwo reka tugende mu nzu tusangira kaye Kaburungu kuri Fibi barashaka kuvyo bintu bitwenza ariko gamara ndabira ingorane yewe gayewe kandi umukobwa nshaka kumubwira ati wewe uzuragenda kuri Fibi uzurabona hari utuntu tugutwenza kandi none sanze ari ivyo basha madame wisheni karibu sheni Nimareshe meze neza ndakubona asha mbe ko wicaye wenyene no musi vyagenze gute irungu riranyije camvuga nteka mbe ndigira wa mukobwa wawe ari ko mwahora mutegwa muri ko muratera dukuru nk'aya masaha hewe irungu ryari rifashe camvuga nteka mbe ndaja kuri Fibi usanga ari abandi bagabo mwandikira oya nukuri hari utuntu nyene yambwiye ko tutwenza turakora ndaraba mbona banze muri nzoyi tip hamashe yasavye urusha umwana none kusamada jewe navuye ngaha saa 3 z'igitondo atari hari umwana yagiye none kugereza saa 10 kwera vyo munsi guriya gute ko umwana ataragaruka urabona umwana kwa mucikira ari umuhurusa kwagenda yagenda n'amashure yahevye ahari we uratanguye kandi ari kwiga kugira ngo azodufashe mu buzima ari we uratanguye natangura si misi yose wa muri kwatera urwamo natangura siko kumwana wafashe ukamucicikirara ikirara kumagerera umwana w'umukobwa abari mu rugo umwana wanje nikirara nikirara ubu rero wishimiye ngo reka ategwa wamutegise ariko menye ko utamubyariye muhiri wanyu cyo umwana wanje soboto serara getaho kuvuga bwenda rusha ndarambiwe urarambiwe none namutegise nyene ubareke tumutegise mwumviriza ugumuhobabeza gusa atabindutse ko ntamubyari wanyu umviriza madame jewe ndaciye umusaraba kuri kwimana ahera harababa kuri kwimana jewe ndokumenagura umwana wacu uko mumugerereza aguma yera nk'impene rega ariko nka macho bibarira aguma yera nk'impene n'impene ujya n'impene umwana je n'impene madame n'impene uri impene wewe uguma yera nk'impene uri impene kote wohera saa 3 uri uranyerera kugeza na saa 10 none ga papa kweri mvuye ngaha nasavye uruhusha harageze aho umbwira ngo ndi impene uri impene ugirira nk'agahene ko mu reka naruyu sindi mwana nyoko muri impene mwana nyoko sindi impene kazibarongo impene ukavyara impene nawe ucubiye sendo musinga ntahe mu rugo wewe sendo musinga ntahe mu rugo wewe umusinga ntahe wewe witimene kwa musira kumera kwe kubwawe sungara kubwa zosira kumira sungara kubwa ngo zosira kumira nobukwega sungara kubwa ngo zosira kumira rere je uzaperereje induru ya misi yose Ibibazo byamuroge sibyo induru ya misi yose wewe utubuza amahoro kubera iki umwana atembere nica wamana reka amagara mama wawe wamana mana sheri wamana sheri beshu beshu wamana banze mureke mana bana ko bya wamana sheri be manje ntumya aturubura wamana sheri reka aturubura dakura wamana wamana sheri nibiki ibito kwaje dakura wamana
wanje biranse aguma hamagara Imana w'Imana koresha ubushobozi w'Imana ndazikemeye mu izina rya Yesu Kristo w'Imana ndakuraho mu izina rya Yesu mu izina rya mu izina rya Yesu Kristo w'Imana Imyanga mibi yose y'izina rya Yesu y'izina rya Yesu w'Imana y'izina rya Yesu y'izina karibu pasta karibu w'Imana w'izina rya Yesu w'Imana Kaburungu sabwe pastor Kaburungu n'amahoro w'Imana ibintu byamufashe kibajyana Kaburungu sa ibikubaye ko nibiki ngiye je pastor nako nkwesa umuti wampajyari umwambwira ngo mpamagara Imana mu bibazo se ndasutse ngaho umugore arantera ibibazo ndagira ibibazo mu twamwe n'ubumengo ngo basare sandibuka ijambo bambwiye ati hamagara Imana mu bibazo zihamagara Imana irakwitaba kandi siguhishurira w'Imana oya Kaburungu oya sigaho ubwo muteba wihe igenye mu menyo y'abatwe nakubwiye ngo hamagara Imana nayo irakwitaba ndetse nakubwira ngo narasiko ngenda yihamagara nakubwiye ugenda none bahamagara gute nakubwiye urenze induru iki gisagara cyose gihunge kubera wewe none ndayihamagaye buke nakubwiye ngo uburyo ni hamwe nyene abantu mudashobora gutahura kubera iki muhamagara Imana kugira ngo nyene ibatahuze ikaguhamagara Imana si kurenza induru ariko guhamagara Imana ni uburyo bwo gusenga ukaza mu cyumba cyawe ugasenga biciye mu ijambo niwo muhora guhura n'Imana ikaza ikagutabara ndayihamagaye ukorera urumva ntivyumva oya ibyo si byumva rero akarorero ko ibi bintu byamufashe n'ibiki nakubwiye ngo hamagara Imana nayo irakwitaba mugubicishije mu gusenga uce bugufi usenga nako kantu ntiwakashize ko pastor no kubera ko utambaje ati none uko gusenga ni nyabaki je nenzi ngo wabitanga kiraza ko ijambo ry'Imana murifata akamanya rifata ryose nkama murifata nk'ubuzima igisengesho niyo nzira ya mbere yo gukemura ikibazo kuko Kristo nimba yaje ngaha yaje kubwira ubuzima n'ubuzima yego pastor ahubwo pastor uranyugurira amaso n'ukuri je urumva ntabibaze ngo guhamagara Imana uko nyene oya yego kandi arona karimba gabu byose nzobicamwo senga na Yesu none senga n'amadansi yayo ntuse yiwe byose ayiwe rero mwana nako mumbabarire musabane imbabazi vrema mumbabarire gusa aho nahurira ijambo ryo gusenga apana ni ukuri kizomba kose simbonye ariko ibintu zose ngenda ufukame ku mavi ngo nakare kuma byose bituruka mu mavi igasimigani abarukuri yego je nahise urabona ko nagashati ega je nangiye mu misa mugabo urahabe by'ukuri numvise ati umugabo wanje arapfuye ngize ati Imana iki nico gikombe wampaye rero je nagiye musigara amahoro cyane pastor urakoze cyane twari muyabira nawo umukobwa wanye yakutse twari muyabira akora besho n'amahoro yego musigara amahoro y'Imana uragiye pasi mbona waje n'akamoto genda numva rero mataha babarire zibyansanze cyarangahamwa byansanze ajya gusina kumumenge Imana igomba yitare sa hamichiza banamenye kwa undi mpora n'amagara kwa nahajya erega nawe w'ingorane ushaka guhamagara Imana nukuvuga ko uradutegura twese hama tugafata umwanya umwe wo gusenga erega niho no mu rugo twohinduka none ubigize uko onye ukaza unkankamira uvuye gusenga wenyene umva tuzohinduka gute kandi madame karengo bisangiye umutwe bisangira n'umureyico ubwo no kuza turatonda yombi twese dusenga Imana cyane kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo bitangurira mu rugo ibada nzema suko nyene siko besha umwana kwishure zo no gusubirayo apako mama wakurungikiye wehera ibyo nibyo ubwo yo wehera bamba guhungika gutembera abagenzi umvise ko magu madikisanga sa